Mu rukurikirane rw'ingendo amazemwo imisi mu ntumbero yo kuba hafi abarimyi no gukurikirana uko imyiteguro y'irima ryo muci iriko iragenda, umuyobozi ajejwe ibidukikije uburimyi n'ubworozi mu ntara ya Gitega Jean Severus Nzobatohana ari kumwe n'abasanzwe bakorana baragize urugendo rw'akazi muri komine ya Bugendana kuri wa kabiri igenekerezo rya 16 ruheshi 2026. Igikorwa nyamukuru cari co gusuzuma aho bagejeje ibikorwa vyo gucanya barega mu miryango hamwe no guhimiriza abenegihugu muri zone Mutoyi kwitegurira irima ryo muci. Abenegihugu barasiguriwe ivyokoresha kugira ngo Nyabarega igende neza, bongera baributswa kandi ko ata demokrasi ibamwo mu kuzica. Musanteri wa komine Bugendana yasavye abenegihugu gukurikiza inyigisho bahabwa n'abafundi kubijanye no guca Nyabarega. Yaremeye ko uburongozi bwa komine buzohimiriza kugira ngo umuryango wose ushobore kuronka Nyabarega biciye mu gukorera mu kibiri kugira ngo binyaruke. Yarongeye asaba abajejwe intwaro ku mitumba no mu mazone gufata iya mbere no kuba akarorero keza ku bene gihugu. Mwebwe bajya kubahwa murongo y'intwaro ngaha muri zone no ku mitumba mutanga akarorero mbere umutware wese yitwa ko arusurukira abandi mu gacimbiri nyumba 10 atanga akarorero mu gutangurira iwe mu kwerekana ivyo binogo bya Nyabarega. Hanyuma muheze muce mugenda rero umwiza bavuga tubwiza bukwira buva hejuru bugakwira igihugu cyose. No kuvuga namwe rero mutangure mubereka akarorero mwebwe ntimworindira ko babandi bazuza kubafasha. Oya mwebwe mwatweza kuba mwabikoze cyane. Aha tutanguriye akarorero ku mutegetsi indongozi aho usigacimbiri. Aha ni kwa gacimbiri. No kuvuga acagenda akerekana rero bandi bose abene igihugu muri agacimbiri kiwe ejo bagaca bafata amasuka bagatangura kwimba izinzanya bareka. Ku ruhande rwiwe umuyobozi ajejwe ibidukikije uburimyi n'ubworozi mu ntara ya Gitega yaribukije ko Nyabarega ari nkingi y'iterambere ry'uburimyi ko ifasha kugwiza umwavu w'ikirundi. Yameheje ko umwavu w'ikirundi ari karahara mu ruganda ntibacure, acahamagarira abarimyi kongereza inguvu mu bikorwa vya Nyabarega kugira ngo bagwize umwavu kama mu matongo yabo. Yanabibukije kandi akamaro ko kubungabunga umwimbu baronse no gukingira amatongo yabo mu kuyacako imikobeko. Nibagiye guhamagarira abarimyi bo muri zone Mutoyi gushungurukira rimwe mu bikorwa vyo mu mwonga kugira ngo barimire hamwe ku buryo mu kiringo c'indwi zibiri gusa baba batanguye gutera kandi bagaterera rimwe. Duhamagariye abene gihugu mwese gushunguruka mu mwonga tukazogira rimwe tukagira ca kintu bita kurimira rimwe. Kurimira rimwe sumunsi umwe ahubwo tuba tubihaye indwi imwe canke zibiri zitarenga bose bakaba bagize ubusizi. Kandi muri irya myonga minini niyo nshimikirako ngize iminsi ndavyigisha no mu yandi makomine kirazirako duca dusanga umwene gihugu yidomboye nkuba akaba yamaze gutera abandi no kurima batararima. Twebwe dushaka abantu baterera rimwe mu ndwi imwe ibiterwa bikazokurira rimwe tukazosanga n'ikiyaya c'ibigori tuzozanamwo kakadege kakadufotorera bagasanga indimiro zisa neza. Nyuma y'igikorwa cyo gucanya barega umuyobozi ajeje ibidukikije uburimyi n'ubworozi mu ntara ya Gitega nabo bagendanye baragendeye abarimyi borozi bo muri komine Bugendana bamaze gutera imbere mu bikorwa by'uburimyi bwo kuvomera no mu bworozi bwa kijambere. Wa mbere yagendewe n'inzokira ntevye kome wo ku mutumba Mutoyi azwi mu bikorwa by'uburimyi bw'ibiterwa bitandukanye hamwe n'ubworozi bw'inka, ingurube n'inkoko ndetse akabatunze inkoko zirenga 10,000 kandi no mu burimyi bw'ibitunguru naho nyene gutera ibikopo birenga 30. Babandanije ubwo rugendo kwa Hatungimana Desire wo Gacimbiri Kirehe yoroye nawe nyene inkoko zirenga 2,000 inka n'impene akaba nawe nyene akora uburimyi ku rugero rushimishije. Ubundi yagendewe n'Indayisenga Pasteri arongoye koperative ikora ibiryo by'ibitungwa aho yamenyesheje ko bashobora gukora amatoni arenga 15 canke 20 ku munsi ndetse bakaba bagurira ibigori abene igihugu kw'ibeyi ya leta. Ubu bakaba bafise mu bubiko ibigori birenga itoni 600. Abandi bagendewe harimwo umurimyi mworozi wo ku mutumba wa Rurengera muri zone Gwisabi Niragira Emmanuel akaba n'umukozi wa leta yoroye inka kijambere zirenga 26, inkwavu, imbeba z'ikizungu hamwe n'ibindi bitungwa. Eka nawe nyene akaba asanzwe arima ibiterwa bitandukanye nk'ibiharage, ibiyoba, ibitoke n'ibindi. Ngo rugendo rwasozerewe ku rugo rwa Ntukamazina Serge wo ku mutumba Mutaho zone Mutaho nawe nyene akaba yoroye inkoko zirenga 1,100 hamwe n'ingurube. Abene
Abanyagihugu baba hafi y'abo barimyi borozi bavuga ko ibikorwa vyabo bibafitiye akamaro kanini, bamwe baraharonkera akazi abandi nabo bakaharonkera ubuhinga bwo kurima no korora kijambere, barongera bakanaronka umwavu kama vyoroshe, ivyo bikabafasha guteza imbere umwimbu wabo. Mu gusozera urwo rugendo, umuyobozi ajejwe ibidukikije uburimyi n'ubworozi mu ntara ya Gitega yahamagariye abenegihugu muri ako karere guteza imbere uburimyi bwo kuvomera ku misozi basanzwe bakora, kurima mu myonga muri iki gihe cici no gukoresha ubuhinga bwa kijambere mu ntumbero yo kongereza umwimbu no guteza imbere kubaho neza kw'imiryango yabo. Mwomenya ko imbere yuko ivyo bikorwa vyose birangurwa, musitanteri wa komine Bugendana yabanje kwereka umuyobozi w'ibidukikije uburimyi n'ubworozi imigambi y'ubworozi bw'inka n'inkwavu komine iriko irarangura, hamwe n'umurima w'amavoka ubanguriye n'ivoka rya ruhere uteye ku buringanire bwa hegitari 16.